n'icyubahiro agahaguruka akaza kuri stage akumva arabiryohererewe kera babizi byari bigoye ko president muwe mwegeranye no ku metero 2 cyangwa 1 sivyo nimboneka rimwe muri kino gihugu cy'u Burundi kubona hari muri ngo president akaduka kuri stage no muri ngo ari kuri stage kandi arabiryohererwa aratamba imana yavuze ko nikorera mu bantu ko nibaza ko president yaravye kiriya kintu imyaka yose yagira kurikirana ingwano mu Burundi wasanga abajene bari imbere abajene bazanga babatumye bicarira mu mabiro mu mazu yabo barajya birasinzira bavaje amatike y'indege fye umujene akaba ari wahahurira n'ibibazo ha president akavuga ati no jeje guhindura ibintu ndavuze ngo bano bajene nibo Burundi bwejo uyu munsi reka ndabagira abajama niba bagira abajama abazovyumva tuzojana hari abajene bataravyumva ndabizeza ko umuntu atari yumvira ko muzika ari business akaba afise amafaranga avuga ati je ndafise amafaranga ariko nabuze iyo ndayajana no musaba kwegera The Fighter Production muri The Fighter abafise imitwe barabuze niyo bayishira bavuze ubwenge bwinshi bwo gukora yes ubwenge bw'ibintu byinshi mu gukora mugabo barabuze aho babishira wewe rero ukaba uvuga uti je ndafise amafaranga yanje kuva ku miliyoni nk'ijana kuduga ingo muri The Fighter bakwigisha ukuntu amafaranga yawe yunguka saruro urumva ukuntu amafaranga yawe yunguka kandi mu mwanya navuga ngo urume rumara akarorero naka gakurikira Kese bakunza G5 Media meze gute murameze neza kinameze fresh kabisa ndashimwitira kubera ko mpumeka umwuka w'abazima neza nundi munsi w'amahigwe uwundi munsi w'imigisha twaje kwakira imigisha muri The Fighter Production kugira ngo turangize umwaka tumeze neza cyane imbiranye mama ko ndi kumwe n'igihanganye mu muziki w'u Burundi umwe mu badakogwa ko kuri live music umwe mu bagendana umunezero w'abandi mu gahogo kana vyite yuko agendana umunezero wacu mu gahogo kubera ko iyo afashe mikro twese n'ubafise stress zirahera reka nabandi abwiye ko mwese mugomba kugira subscribe hano ariko kandi mutibagira kwa Vishu Love YouTube channel yiwe mugire subscribe hariko urukurikirane rw'indirimbo yise Ikete ndetse rumaze ukwezi kose rusohotse ariko kandi hariho na video nshasha imeze neza isukuye indirimbo nziza cyane yitwa Waravutse ubona neza yuko ari indirimbo guys ndayibatuye vraiment ndayibatuye abantu bafise abakunzi babo dedicate kuri uwukunda wese nuko rero umwe wese wera hari abanze amumpera amashi menshi cyane Vishu kubera ko anapendeza kama kawaida yake Vishu ikaze umeze neza ayo mashini anje ndayihaye nuko nani nabone ngana kwagwa nje kuyahera kuyakoma sawa je umeze neza nibaza ko nawe umeze neza je umeze neza cyane kabisa he n'umunezero geretse ku wundi kuba dusuye gukorana ikiganiro abantu baraza kunyihanganira kubera ka gripe niko ndavyumva tu ariko ijwi ryo rirasohoka kandi ndisubira ko ivyo nza kuvuga abavyumva baza kuvyumva ndabaramutsa rero nababwira ngo bagira amahoro n'urukundo n'ibisanzwe ariko kandi ndanabitanga nababwira ngo bagire Noheli nziza n'umwaka mushasha tugiye gutangura mu minsi iza iri imbere kabisa ijwi ryawe ritanguye kuntira abanyana naje nagupangira tuno muzi Vishu ndamukora sha nani ngorane wontunga kume vyumye bivuze ko twatangura nasangwa ntakagiza indirimbo Waravutse ubona neza ko ariyo ifise amasanamu muri kino gihe igezweho ndavuga ati kakavese kambeje utagatanguye ati Imana iza kure mu rukundo yaremye Adamu Imana nyene urukundo yaremye Adamu igihe kiragenda icumira Eva hama nanje imezagize impemu icurundika wewe uzovuga nkumva hamisabise tere n'ibyo kubona nawe mugabo n'umutima wawe nzofire mu rukundo rwawe none raba kubadida yesa nuko indirimbo Waravutse indirimbo neza yuko
yanditse neza nko Vishu asanzwe ari umuntu afashe ikaramu adakubita aswata, ari umuntu afashe ikaramu abungabunga imitima ya mwese atitaye kuri uca nkuri. Vishu tugiye kurangiza umwaka neza neza, bavuze ati Noel nziza, bivuze ko menya ntangoye kwanza kuri gahunda zo kurangiza umwaka kuri Vishu zimeze gute? Gahunda zo kurangiza umwaka no munsi urabona ko amasho abari menshi, no munsi n'amakesha card sur le 24. Oya samakesha comme tel ni veillé Noel. Nza kuba ndiko ndaririmba muri Saint Michel muri paroisse korale yanje niza kuri kiraririmba. Hama ejo mu gitondo nyene kuri Saint Michel mugabi misa iheze, misa ndayimaze direct na Peace and Love tuzoca tuduga Ingozi neza neza butanyerera kabisa, ijya ntara nziza yacu. Nari mperuka Vishu numva yuko hari iminsi adashobora gukora show nubwo vyari bimeze gute. Byari rero ndibuka sinzi ko ngari abari kuno wari mbatare ku makesha cyane le 31 niyo umusore udashobora gukora show. So ngo sinkora show mugabo sino shika saa 6 y'ijoro ndiko ndakora show. Oya abo kubera iki rero na saa 5 niyo shika wewe le 31 urashaka kumbya TV ndagushaka a partir ya saa moya gushika saa 3 aho sawa, mugabo kuva saa 3 kuduga no. Guhitamo rero Ingozi abanyabujumbura bari bakeneye umunezero wo gukesha na Vishu Love, aho henshi ukora amakaraoke baba bazi ati bana nihagira ugesha ndogenda gukeshereza aho Vishu asanzwe akorera. Bimeze gute uhunga abanyabujumbura bavuga ati reka nidugane umunezero Ingozi? Kubisanzwe Vishu na Peace and Love sinzi ko dukora uko abandi bakora, kubera ko twebwe dufise ama contrat ahagiye hatandukanye, ariko izo contrat mu minsi mikuru niziba ziriko zirakora. Nous par exemple kuri Sky Star je ndafise contrat vendredi samedi, sivyo? Iyo bishitse bakifuza yuko twokorana nabo n'ibindi biganiro management n'ibiri muri contrat n'ibindi biganiro management yanje The Fighter Production ikibanza ikicarana nabo bakavuga ngo Vishu turamushaka n'ijya bendi badukorere urubanza canke baduha umunezero nkuko basanzwe babigira. N'ubu hari bitaramenyekana le 31 Peace and Love bishobora kuvuza ahantu nubwo bitaramenyekana, gusa uca wumva ko Vishu azoba hari umwanya muto hamundi mwanya abatari kabisa. N'ivya confirmation y'Ingozi wakonfirmye neza neza higa yeje, kubera iki guteba gukonfirma abantu baba bararondera akanota yakiri kare mu gihe nabonye kwinjira ari amafaranga 5,000 yes ku mwana 10,000 kukuzo VIP ni 3,000 yes. Ana mafaranga muri kino gihe wonumenga kuyaronka niki ari ikintu coroshe, benshi bashaka kuvuga ati kweki atateguje Vishu yake kanywa confirm ijana kujana wenyene. Bivana na bene giteramo bivana na bene kudutumira, kubera ko sinzi ko igihe duherukana nabikubwiye naravuze ko Vishu kugira confirme haba hari ivyo The Fighter ikoblija canke ikwexija gukora. Iyo utarabikora rero turarindira gushika, niba uko wari kubona wari kubuviza amakuru yuko nzoduga Ingozi ukazobona mu mwanya muto vyahindutse, bivanye no kw'Ingozi batigeze bakonfirma ibiyago vya abandi bakaba bakonfirmye kare baca njaho handi kabisa. Ibitangaje rero kubera ko hariho n'abandi bariko bararondera Vishu, mugabo umuntu aza kurondera Vishu yatevye Vishu arafise gahunda agirako kabisa. Nuko abanyengozi mwese mwumve neza yuko umunezero muzohurira kuri Le Patriote neza neza Ingozi kuri centre, Ingozi kuri centre. Ab'Ingozi mwese mwumve neza yuko Vishu abaziye ku mafaranga make cyane, kandi si rya mbere ngiyo rero yanga yize ko hari ari nk'umuhira wewe yabigira gutyo sirega nta hantu hashasha wo genda wakizunguruse. Ubwo rero tuzaneza rero ku rugendo rwa music ya Vishu Love umwaka tugiye kurangiza. Vishu rusigura gute mu rugendo rwari rumeze gute kuri we? Nuvuga ngo rwabaye urugendo n'abandi bose, ruba ari urugendo shure, ruba ari n'urugendo kandi rwiza, ruba ari n'urugendo kandi rutabura n'ibitsitaza, ariko kubera ko Imana ibigikinza akaboko urashobora gusimba ivyo bitsitaza. Ariko kenshi jewe ibitsitaza sindabiha valeur cyangwa sindabiha agaciro bivanye na progression cyangwa uko nshaka imbono je nshaka gushikako. Kenshi ibitsitaza umwanya ndabiha ni muto bikanyigisha kubivamwo
no kubamiriza ndaba imbere kugira ngo nshobore ku avance. Sasa nzi wagize wahuye navyo uwo mwaka ku ruhande rwanje nzi neza ko nawe ushobora kugumuvyibuka ni guhurira kuri stage imwe na nyine cyurahiro umukuru w'igihugu mukatambana mukaririmbana inshuro zibiri zose kandi ndifuza ko menya ari amahirwe Vishu ayaronka gute biba bimeze gute iyo Vishu ageze iruhande y'umukuru w'igihugu bagire bahana umunezero. Bo icambere sinzi uko niyumva kubera ko muziki mu myaka iheze wari ufise ishusho yuko urimwe abanywarumogi abavayu abatandero niyo mazina bakunda kuduha kera ko iki benshi ntibari bwatahure ariko ubu kumwe batangura bivuga ubu benshi bariko baratahura ko muziki ahubwo ari munezero bari abantu nkaje kujya wabivuze uti Vishu agendana umunezero w'abantu muhogo mu muhogo benshi rero bariko baratahura ico kintu ari naco gituma sintangara iyo ndabibonye gusa gica kintangaza no kuntu umuntu nkanye n'icyubahiro aba biryohererewe uretse ko ntangara nkaca nibaza ni none nimba nteho kwa avansa ngo ntera imbere bino bintu nzobisigurira ko umwana wanje nashoboye kwa avansa ngo ntera imbere naraje nzomubwira ngo amateka ngo nararimbiye ngo imbere yanye n'icyubahiro ngaraza kuri stage ngo aho yavuga gaca biherera bizaba ko biriya bintu biranyigisha ico ni cambere kandi bintera no kubwira bintera inguvu nyinshi cyane kubera ko ririya banga nibanga rirangirwa ingata sinzi ko bibona ni bake muri kino gihugu cy'u Burundi ni bake bishikira biriya amahirwe aboneka rimwe mu bantu igihumbi habwo navuze ngo kabiri ni gatatu hariho mu kirimba ho yajya harabaye muhiro mbere bivuze kabaye kane kubera ko mu kirimba ni kabiri hama kuri stage ni kabiri inshuro zine ndetse neza cyashaka kwibaza igihe twumva ko benshi bavuga ngo leta y'u Burundi ishirikira abanyempano nikifasha twara ko umuvyeyi wacu umujana w'abajene wewe yama yabashigikiye niki kintu muvuga kuri iki kintu niki kintu muvuga ku mukuru w'igihugu cacu reka ngubwira ikintu kimwe imbere yuko mvuga kuri nyene icubahiro abaririmbyi je namahunda kubahanura ni dukore tubereke kuvuga ngo leta ubundi bavuga ngo n'Imana ifashe uwifashije sivyo bino bintu hariho n'ahantu Petero yabwiye abantu tubwiriza abandikiye ikete yari Petero yari Paulo hagati udakoze ntakaje uravyumva ibyo maze biza muri yasanse uvuga ngo plus uvuga ngo leta ni gufasha wewe wayifashije iki urumva iyo ndi jewe je sinzigera nidoga ngo leta nifasha kubera ko naje irakeneye ko ndayifasha uko kuyifasha rero ni ibi ubona baramamagara nkagenda naririmba n'icyubahiro agahaguruka akaza kuri stage akumva arabiryohererewe kera babizi byari bigoye ko perezida mwegeranye no ku metero zibiri cyangwa imwe sivyo nimboneka rimwe muri kino gihugu cy'u Burundi kubona hari muri ngo perezida kanuka kuri stage no muri imbere kuri stage kandi perezida biryohererwa aratamba urumva yes bino bintu abaririmbyi bakumbure babitore mw'icigwa bino bintu biriko bishika kuri Vishu ni ngo ni babivuga gute ni nk'iriba aribonetse iriba rero ryabonetse amazi araseseka akaba menshi nimba bihereye kuri Vishu kubera ko abandi baririmbyi batokwimva ati none uzi ni Vishu jo nitwebwe kandi nimba bibaye kuri Vishu natwe twicu tumenye ko tubigenza bwabo barbare dukora tugabanye urabyumva tugabanye sasa wewe wavuze uti nawe uvuga iki kuri nyene icubahiro ego ujya novuga ngo Imana yarakoze kuduha umuvyeyi adutahura ashobora no kuvuga ngo je mbaye umugenzi w'ugwaruka kubera ko nzi kugwaruka ari go rufise ingufu ni nabwo unahendwa kenshi sinzi kurabibona cyane gose ibyo rero president Imana irafise ukuntu ikorera mu bantu kweri Imana irafise ukuntu ikorera mu bantu kubera ko nibaza ko president yaravye kiriya kintu imyaka yose yagiye irakurikirana ingwano mu Burundi wasanga abajene bari imbere abajene basanga babatumye bicara mu mabiro mu mazu yabo barajya birasinzira bafashe amatike y'indege fye
umujene akaba ariho hahurira n'ibibazo ha president akavuga ati no jewe nje guhindura ibintu ndavuze ngo bano bajene nibo Burundi bwejo k'uyu munsi reka ndabagira abajama niba bagira abajama abazovyumva tuzojana hari abajene bataravyumva abazovyumva tuzojana muri abo bazovyumva rero bazonifatira kwakarorero kubera ko yavuze ati nzi ko abajene ari bo bafise inguvu nzi ko abajene ari bo bahendwa nzi ko abajene ari bo bafise speed yihuta cyane gusumba abo bantu bacu birirwa bicaye mu biro sinzi ko bayona abakunzi rero kubivuga cyane hari ahantu sinzi ikiganiro ariko aratanga yavuga ati umujournaliste yamubajije ngo kubera iki wagize ugwaruka abagenzi kandi nengo baba bagifise amaraso ashushe bashobora no kuguhuvya bakakononera ibintu urabyumva cyangwa mwije ati reka aho gabonyene ari amaraso y'abashushe niyo maraso yo kuvuga ngo dushire ku murongo hama tubereke inzira numva tubagorore acazana payeje ebana mwebwe za murahagwaruka amafaranga biteza imbere mugabo bayasubize uravyumva bazana imigambi sobanutse bazana imigambi payeje namwe mu bakurikirane mu barabe bayasubize hama bashobore kwiteza imbere mugabo bateze imbere n'abagenzi babo urumva ico kintu abo bantu bagaruka komeye cyane abajene nimba bataravyumva kano kantu artiste bariko baragakorera ko cyanke bimeze gute ubwo maze iminsi mbona uno munsi Mutima ari mu bantu bariko barakurikirana ibintu vy'indimo cyane ubona neza yuko amakuru dukesha impande zimwe nawe iyo bari mu buryo bwavuye mu nzira za payeje kugira ngo nawe ashobore kwiteza imbere ese aba artiste bariko baravyijukira koko nkuko nyene cubahiro yabishizeho ku bwabo kanaje naragiye naje gusiviza mixero digital naragiyeyo abatari babizi bavyumve naragiye muri payeje ibintu ni sawa nta magoro yari dufise hanyuma bitarimo yafise mu yamenye navuga ko umu artiste watarabigira nturatwara umugambi wumvikana uretse ko urashobora gutwara umugambi wibaza ko bizogenda neza bikagenda nabi kandi biravyumvikana kubera ko iyo ugiye n'umupira w'amaguru ugiye gukina harimo gutsindwa no kunganya ni bitatu niyo uvize umugambi harimo kunguka guhomba no kuguma hagati navyo birashoboka sasa nibaza ko yadushyizemo ikintu bita kurinda turinde dutanga imigambi hama bigende neza badukurikirane banadufashe si Mutima gusa ndazi ko sinajeje nyene mbere bashaka hariho benshi bamaze kuvyijukira baja muri payeje kandi ico noshingira naye coco nzi kandi neza payeje nitoranye ni ukira ko batwaye umugambi mwiza ico banagereka ko baranakwigisha ku buntu sha barakwigisha ukuntu umugambi uzunguka nuko bavyiyumvira na cyane cyane ibaze bagiye kuguha amafaranga atanyungu bagusavye bagire no kukwigisha ukuntu uzogera ivyo bintu vyawe ataco babahaye kabisa nuko bakunzi ba G5 Media neza turi kumwe na Vishu tuyaga mu kurangiza umwaka dusoza navuze tuno munsi mihezagiro yanyuma yo kurondera kurangiza umwaka no gutanga urundi mushasha nza kuwukora kwa Vishu kubera ko numwe mu ba artiste nkunda nubaha kandi bafise umutima mwiza umutima udatoranya ngo naka canke naka ahubwo araba akazi kawe ndetse nawe akaba yizeye yuko umwe wese ashobora gutera imbere mu mpano ziwe ni naco gituma navuze nanjye tino munsi ngiye kohereza kwa papa wanje ndamwita papa wanje kenshi kubera ko ni dadi wanje muri kano kazi anyitaho kuruta abandi bose mve nk'iryo teka sha anyitaho kuruta abandi bose kandi muri ko murakurikirana mwandike muri commentaire ngo Vishu abaye papa dadi ni dadi yes Vishu neza ubu rero ugiye kurangiza umwaka hari byinshi wabonye byiza nkuko twabivuze byinshi wungutsemwo imigambi myinshi wumva ko wagiye urakora itaraja ku mugaragaro nk'ivya digital umva ko bitarasohoka neza ngo tubiyagirwe mixer ndayikoresha mixer turayikoresha kandi ubu biri facile ucuja ku rugero isi igezeko ubu mixer analog nivyo ziracakora ariko ufise mixer digital uburi ku rugero rw'abandi donc uri kuri level yindi y'abandi bari ko kubera ko nk'ubu kenera nka mixer digital 32 pistes vishara ifise urayifise urumva ko kandi irakoteshwa
ni inoti zanyu sindayikodesha none abantu ngo bace baza ngo tugukotere rero se uvuze ati woyironda bihara oya uyirondera bikenewe yego niyo ubu niyo bakibura ubwa mu minsi yeze byaraba umuntu akabura mixer digital meme na 16 piste umuntu akayibura ariko bana ko na payeje baravyumva bakavuga ngo turabikoze donc ico nakubwira rero nuko ubu turiko turevoluwa turiko turaja kuri level novuga ngo nyene icubahiro ariko arabishira kuri level hagomva nsaba abajene tumushigikire tumugwe mu ntege kabisa twebwe tumubera abayede we baba mu maso atugide ama tumukurikire urabe ko byose bidashoboka byose bizoshoka kubera ko twarahezagije kuronka umukuru w'igihugu ubona neza yuko atakindi yitaho cyane atarabene igihugu cyane cyane n'ugwaruka rwiwe kugira ngo ejo tuze tube natwe intwari z'igihugu zo gwe twarakoreye igihugu Vishu imigambo uri kurategura uwo mwaka tugiye gutangura tugiye kwinjirana n'ikintu giye inyuma ya album Ikete inyuma ya album Ikete hari ibintu byinshi Vishu ariko arategura gusa ari bitavugwa kandi nkuko namana bivuga kenshi je nkunda ko ibikorwa ari byo bitangura bikaza imbere je ngaza gusasira ibikorwa byamaze kuba bija habona ariko nimba wimbagije peut-être ushobora kuvisa amakuru atizewe bon hasohotse album Ikete yes itarimo ama video menshi zari ndiri mu 20 izari zifise video ntuhenze ngira zari nka 4 canke 5 ariko mu mugambi rero wa hafi ndetse novuga ngo uri kuragenda usa naho utera imbere gusumba no mugambi wo gukora ama video ziri indirimbo zose zaje muri album Ikete ndetse n'izindi zitakorewe ama video kugira ngo d'abord abantu buriya butumwa bumva bashobore no kubukurikirana baburaba hari ibintu byinshi twagiye twaronka uwo mwaka ama collabo ya Vishu yo ngaha mu gihugu no hanze y'igihugu twabonye ndetse no muri album Ikete tutigeze twumva iyo zahereye izo niziwe kurangiza nka example nk'indirimbo ya Niyo Bosco ari kumwe na Vishu Love twarayumvise ariko gushika kuri no mwanya ntitwamenye ayigereye ese gahunda yayo urumva ko no mu vyitubwiye nta niyirimwo imeze gute ofete nakubwiye ko hari ibintu mava mvuga nivyo ntavuga ubu abantu batangure kwibaza Vishu yakoze album yitwa Ambargo atanga indirimbo 14 umutwe umwe Totomoya acha kurikiza album yitwa Ikete acha shiramo abaririmbyi b'abarundi sivyo uko ikimutimwe ati uyu muhungu ari ku muvuduko uri bizarre ariko tumenyereza ibintu tutaravye neza ngo tuzova dusanga uyu muhungu menga afata ingazi ku ngazi agenda ingazi imwe imwe album ishobora gukurikira ko mutuzi ubu Vishu ashobora kuvuga ngo ngomba nkoranire ama collabo nabo hangi yindi album izari ama collabo yo haba yindi album yokurikira abati burenda bavanga wose nje ngaruka nizane nka jewe jenye ibyo mutavyibazana kubera ko indirimbo hano ni nyinshi izo collabo zose mwipfuza muzozibona ariko inkono ihirigihe abari bino bambere babikibanga kubera ko ashobora kubika indirimbo imyaka 4 ayitunze mu telefone ndavize indirimbo yo muri 2018 abo kwanza si imwe 2018 ukitunze mu telefone wumve murabanya muragaheza gihe imyaka 6 siza imyaka 6 hati muri mugango mane uyimaranisho gihe wara mengane ntiragera kuri level ushaka kuzosohokera ko canke ubutayize ubu si ico harega rege namabwira abantu nko muri album Ikete zijya mwabonye kubwira The Fighter washoboye kuvuga ngo turatoye indirimbo dushira muri album aba ikibazo bakigirimbo zose ziba zingeje ngo ati sasa turashiramo iyihe turekiyi bo Vishu nane kwata kandi kazi gashankora no muziki we ni kuimbaga ni wo principal sivyo sasa studio yayibona hano neno cankora iki mvyutse composer shira muri studio numvise akaide acambira umuntu nka Akes ni ebana andika kuri iyi sujet imeze ukuntu numvise akantu kaje acambira nkundi Emery ebana wo kwandika kano kantu ukandika ko sije acha muri management bakacagenda
bigaca abacaro barungika Fish agaca yiririmbira sasa kandi izo ndirimbo zidateye ubwoba. Uno munsi twumve yuko Vishu akora business yo kwandikisha indirimbo nko abandi benshi bakunze kubitinya, kandi hanze tubona ari business isanzwe nk'izindi. Reka je nkubwire rero, jewe nibaza ko ndi mu bantu ba mbere Daniel ntishimye, nibaza ko ndi wa mbere yatanguye kwemanga ku maradiyo canke ku ma social media ko je nandikiwe indirimbo. Yes, biriya umuntu atarabitahura sinzi ivyo arimo, kubera ko kwandika indirimbo ubwa mbere ni impano no kuyiririmba kabiyindi. None no kuba mu producteur ni yindi mpano. Abantu bo ndashaka kuvyumva gusa ngo no bamenje umenje koma habwa Imana ijoro ko yaguhaye kubuviza ijwi ryiza igaciye ubundi kwandika, igaciye ubundi kuba umuproducteur mwiza, igaciye ubundi kurondera melody nziza. Abo bantu batatu bose mvuze n'abandi ntavuze, muri ukabura muri ijwi ryawe akaba ari risohoka mugabo inyuma yawe abantu batazi ko hari abandi bantu bariye ku mafaranga barenga 5-6 cyane cyane. Imana rero itanga ingabirano gutandukanye kugira ngo tuzisabikanye ikanya uronke aronke uri aronke na jendo twese turonke. Yes nuko neza mu kurangiza ikiganiro cyacu ikintu bavuga kuri management ya The Fighter Production na cyane cyane dedicate kuri big manager Happy Famba. Icyo navuga kuri Happy Famba na The Fighter Production sanzwe ndimwo siweshe tushane cyane kuri umwaka ukuntu mwakoze baye no ku mwakora twakoze navuga ngo je no kwiha nk'ibice nka 90 kwijana vy'ivyo twari twifuje gushikako. Twarabishitse koko na album yarabigaragajira jahabona, nibaza ko abatari bahari le 1er décembre nibaza ko bahonze ibintu byinshi cyane. Hanyuma kugira ushira habona indirimbo 20 zivuye nko muri 80 ntibibaze ngo biba byoroshe, usize 60 ugacaguramwo 20 urumva ivyo bintu nibaza ko ari bakoza tugacaguramwo 20 nyimo vyibuka. Ubwa mbere album twavuga ko ari indirimbo yego twageze kuri 12 14 16 kushika bavuga ngo reka duhagarare kuri 20. Urumva sasa congratulations kuri Famba na The Fighter yose team yose. Hama Imana kwanza ibanze ibamezagirire ibamere no kuramba turambane dukore bitarakorwa muri kino gihugu cy'u Burundi kuko dufise byinshi byo gukora. Imana idutiza amagara kandi no babwira ko ndabakunda cyane. Ikindi naco ndabizeza ko umuntu atari yumvira ko muzika ari business akaba afise amafaranga avuga ati je ndafise amafaranga ariko nabuze iyo ndayajana no musaba kwegera The Fighter Production. Muri The Fighter bafise imitwe barabuze niyo bayishira, bafise ubwenge bwinshi bwo gukora. Yes ubwenge bw'ibintu byinshi mu gukora mugabo barabuze aho babishira. Rero ukaba uvuga uti je ndafise amafaranga yanje kuva ku miliyoni nk'ijana kuduga ingo muri The Fighter bakwigisha ukuntu amafaranga yawe yunguka saruro. Urumva ukuntu amafaranga yawe yunguka kandi mu mwanya navuga ngo urume rumara. Akarero naka gakurikira, ibaze nk'umuntu yaguze parcelle sivyo agaca yubaka vyose hamwe bikamutwara duvate umuriyaridi sivyo bikamutwara umuriyaridi etage nziza yayubatse umuriyaridi parcelle vyose birimo ku muriyaridi vyose arabihejeje ugaca uja kuyipangisha sivyo. Uyipangishije ku kwezi bazi dufate ko baguha miliyoni 2 ku kwezi uyipangishije bon nubwo reka dufate 3 sivyo dufate miliyoni 3 ku kwezi mu mwaka umva baguha amafaranga ngahe? Umwaka uba ufise miliyoni 60 na uri sûr 3 fois 12 sawa 3 fois 12 komvuga baze muri The Fighter ababigisha ukuntu bashobora amafaranga yabo bayabika neza bitaguranye kandi mu munezero udahava wibaza ngo hari ibihava biba ku ruhande cyangwa ngo bice hirya no hino kabisa. Voilà. Yes nuko bakunzi katubasezere tubipfuriza umwaka mushasha mwiza ndetse muze mu burangize neza Noel nziza plutôt ku bakatolike cyangwa abemera ukwemera kwa buri muntu wese aho kuri kose. Wewe bamizira imerega baremera no rega twese naje ndi mu mizira ngo hari ndavyemera no kujya kwezi kwira amazani tukubahiriza. Neza imbere ko turangiza niki kintu wifuza gusangiza abarundi muri rusange? Bwa mbere
no kubasaba ngo tubandanye twikubita gashi barabitanguye benshi ariko ndashaka ko bongereza n'abataravyumva bavyumva dukunda ivy'iwacu gusumba dukunda ivy'iwacu ariko barabikora nabivuze dukunda ivy'iwacu cyane gusumba tubi pushing donc bije imbere tumumve yuko atakindi kintu cyo tunezera tudahereye iwacu ngo ivy'iwacu abari byo bije imbere kabisa kubera ko utera ubureza arabwibanza ntitugomba guhera ku vy'abandi ngo dukunda ivy'abandi gusumba ivy'iwacu tugomba guhera gukunda ivy'iwacu hama n'ivy'abandi tukabizana ngo bitwigishe kwevoliwa muri bimwe vy'iwacu natwe tugira ico tuhakuye kabisa sivyo kindi naco no kubandanya ndabasaba gusupportinga Vision Love ama platform atandukanye YouTube, Instagram, mbere na za Shazam zose za TikTok hose Vision ariko igikomeye kiruta ivyo no kubifuriza umwaka mwiza uyu wote usanga aho turiko turawurangiza arifuriza umwaka mwiza wa 2025 uzubabera umwaka kabisa w'imigisha wo kuramiriza dutera imbere dukora dusenga ibintu bigende neza muri yamboro ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza 2040 2060 kabisa yes ico nagira nibutse gusa urabona ko turi mu minsi mikuru irangiza umwaka abenshi bashobora kuba bakorera Bujumbura mugabo baba mu ntara zitandukanye hafi ya Ngozi nko mu Kayanza Muyinga Kirundo meme na Gitega barashobora kuza juste kubibutsa yuko igenekerezo rya 2025 nyene ijo nyene ku munsi wa Noel yes aho bukera baze duhimbazanye Noel neza vraiment abanyagitega Kayanza Muyinga Kirundo meme n'abajya Bujumbura bashobora kuvuga ngo tudugana umuryango wose tuduga Ingozi muri Ombre de Patriote haje Ingozi kuri centre baze dusangira umunezero hama ibindi bintu tuze tubivugane tuhari turabe ko tuzorangiza no mwaka neza cyane ejo mu kwa kwita Noel nziza Vision Love abanyengozi bitege yasho imwe akunze kuvuga ati nkora show rimwe nkutazosubira gukora kandi show ni ico no bibira kabanga coco nuko n'uturirimbo twa Noel tuzoba turimo Alleluia tunezere kwigina Noel uvuga zizoba baje kubwije nta muntu azoba yashoda kubwira kabisa yes nuko reka turashimire mwese madukurikiranye madutije umwanya kubera kumanya n'amafaranga mama do agaciro kadasanzwe kugira ngo mukurikirane igane kuva kurango cha kwiherezo twongera kandi tubamenyesha neza yuko Vision Love imbuga ziwe wandika uko nyene Vision Love hose uzi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram hose meme ariko na TikTok vishariyo ndavyira umeze yuko yuko nibaje barabe na cyane rero mukurikirane mu following mu kumbuga ziwe zose kugira ngo mukomeze kwironkera umunezero mutibagira gusiga mugize subscribe bano kugira ngo dukomeze kwagura umuryango guys John Elma Love mwarimu ndabakunda cyane ciao bye bye